inshuti namwe bagenzi muba mukurikirana ibiganiro byacu hano kuri Kabaza Web TV na cyane cyane mu kiganiro twabaza turabahaye ikaze kandi turabaramukije. Muri kumwe nanje Irere uri nkuru nkuko musanzwe mubimenyereye. Nkuko musanzwe mubizi hariho abarundi batari bake basanzwe bavugana n'Imana canke bakabwirwa n'Imana ibyo bashikiriza abarundi. Mu ndwi ishize hariho uwo twavuganye turabashikiriza ibyo Imana yamubwiye ngo aburira abarundi. Uyu munsi twipfuje kuganira n'undi murundi nawe nyene yashikirije ibyo Imana yamuhaye kugira ngo ashobore kubwira abarundi. Tukaba turi kumwe nawe rero kugira ngo dushobore kuganira tugire nico tumubaza kuvyo Imana yamubwiye. Umushinga ntahe Jean Bosco barakamfitiye turabahaye ikaze kandi turabaramukije. Amahoro cyane, amahoro gose. Yego amahoro neza. Reka tuje mu kiganiro rero tubanze tubasabe kubatabazi muvuga icyo musanzwe mukora naho umuherereye haba ubu canke muri kahise ibyo muba mwarakoze. Ego murakoze cyane kuduha ikaze. Tuvugana nsanzwe ndi umukozi w'Imana yahamagawe n'Imana kuyikorera mu gikorwa cyayo cy'ikanguro. Imbere y'uko mba muri ibikorwa byayo nabaye n'umusirikare mu gisirikare cy'ishyamba cya CNDD-FDD Ikiganiro. Nyuma yaho kuva mu 2005 nagiriwe amahirwe yo kwinjizwa mu polisi cy'igihugu cy'u Burundi gishasha iki PNB. Kuva mu 2005 gushika mu 2014 nariko ndarambura imirimo yanje mu gipolisi cy'igihugu cy'u Burundi gishasha. Aho kuva mu 2014 kuva mu 2014 banywe mu gipolisi bonjanwa mu ihorero rikuru rya Mpimba Musaga nagirizwa kujya igiturire. Aho nashitseyo inkigishwa n'Imana icyaha cyo kujya igiturire, naho Imana yantegetse kwemera icyaha imbere ya sentare kugira ngo bize bibere abandi barundi icyitegererezo cyo kujya igiturire ari byo kandi byatumye abarundi benshi baba mu buzima bw'ubukene bigatuma bama basegerereza. Aho Imana yamishuriye amajambo menshi amabanga menshi kuri iki gihugu cyacu cy'u Burundi kubijanye n'amacakubiri y'amoko yaganje iki gihugu, kwiba ubutunzi bw'igihugu. Aho Imana yamishuriye byinshi kubyishengero ry'Imana aho rigeze uyu munsi. Aho Imana yamishuriye byinshi kuby'umubano mu rugo rw'abakristo. Yego cyane. Aho Imana rero yambanye mu iryo bohero itakigomba konja kubandanya imirimo y'igipolisi nkuko byari bisanzwe, ikampagurutsa kuburira abarundi bose kubijanye n'ikimana igomba ikore ku Burundi yateguriye abarundi kuva kera cyane. Yego cyane. Iyo akaba ariyo mirimo ndimwo yo kuburira abarundi no kumenyesha abarundi ikimana gikore ku gihugu. Ego niyo mirimo ngezemo, umwami Yesu abahezagire. Ego abahezagire namwe. Akabazo ka mbere twobabaza nako kumenya ubuhanuzi bwinshi mu Burundi tubwumva igihe hagiye kuba amatora canke igihe hariho ibintu by'ibibazo mu gihugu. Mbega ibyo mwe mubiha insiguro igihe? Murakoze cyane kutubaza icyo kibazo, kandi ni kibazo abarundi benshi bafise bataratorera inyishu. Ariko kano kanya kaba yakajya keza ko gushobora kubasobanurira abarundi bose kugira ngo bamenye iki kintu kiriko kiratuma mu gihugu humvikana ubuhanuzi bwinshi bw'igihutihuti mu bihe nk'ibi. Nagomba kumenyesha abarundi ko ubu buhanuzi buriko buravuga ku muzo w'ikanguro mu Burundi
iki kintu kivugwa c'Uburundi ko ariho hazova abakozi b'Imana bazojana umuvyuro n'ikanguro kw'isi yose. Iki kintu kivuga ko Uburundi ari Isirayeli ya kabiri kimaze iminsi kivugwa n'abavugisha benshi, ndetse n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza wacu akaba nawe nyine amaze kugihishurirwa. Mu majambo make ibi inye benshi bavuga ko bivugwa kubera himirije amatora, ariko nagomba kumenyesha abarundi bose ko iki gikorwa kiriko kiravugwa ku Burundi ari gikorwa Imana yateguye kuva kera cyane gose. Mbere Imana yambwiye ko yagiteguye kuva isi ikiremwa. Kubera ko Imana ariyo yaremye isi kandi n'ibizogenda biba ku isi byose Imana ibizi uko bizogenda bikuranwa uko ibihe bizogenda bikuranwa. Imana ngo yarizi mu gihe cy'iherezo nk'uko tubisoma muri Matayo 25 uhereye ku murongo waho wa mbere gushika ku murongo waho umanutse gatoya turabona ngo ivy'inkumi 10. Imana arabona ko mu gihe cy'iherezo ishengero rya Kristo ngo rizoba risinziriye, rizoba ryaravuye mu gakiza. Imana niko gutegekanya igikorwa cyo kuvyura umugeni wa Yesu Kristo azaba yasinziririye mu byaha bitandukanye mu gihe. Hajya ku murongo wa 5 uhasomye ngo umukwe agitebaganye bose barahunyiza barasinzira. Ku murongo wa 6 aravuga ngo mu gicu guhumvikana ugwamo ngo nguyu umukwe ni mu musanganire. Rero ubwo gwamo ruvugwa kurya murongo wa 6 ni gikorwa Imana yategekanije cyo kuzokangura umugeni wo mu gihe cy'iherezo azoba yasinziririye mu byaha kanaka. Rero icyo gikorwa Imana ikaba yarategekanije kumbure n'abantu bazogikora nubwo itabavuze muri Bibiliya. Ariko tukaba tuja gusanga igihugu cy'u Burundi nkuko Isirayeli yatoranijwe, tukaja gusanga iki gihugu cy'u Burundi ari cyo gihugu Imana yatoranirije icyo gikorwa cyo mu gihe cy'iherezo cyo gukangura ishengero rya Kristo ku isi yose. Ego aho nyene tutabaciye mu ijambo, aho nyene turafise akabazo kubijanye n'itogwa ry'u Burundi. Imana yoba yarababwiye igituma yatoye u Burundi ntitore dufate Somalia canke Colombia canke Madagascar canke ikindi gihugu? Ni igiki cyoba caratumye Imana itora u Burundi ntitore ibindi bihugu mu majambo make? Ego murakoze cyane kuba ico kibazo. Itora y'Imana umuntu w'inyama n'amaraso ntashobora kumenya icyo Imana yafatiyeko. Ariko twebwe tuja kubona ibimenyetso bigaragaza igihugu cyatowe canke umuntu yatoranijwe. Rero igituma icyo Imana yafatiyeko kugira ngo itore u Burundi icyo ntacyo twomenya, gusa icyo tubona kandi tuzi yaduhishuriye nuko hari ibimenyetso bigaragaza ko igihugu cy'u Burundi aricyo cyatowe. Nibaza ko ivyo ari byo noshobora kuvuga ko kugira ngo tumenye impamvu, tumenye kumbure ibimenyamenya byo bigaragaza ko igihugu cy'u Burundi aricyo cyatowe n'Imana. Ivyo bimenyetso nabyo ni ibihe? Ubwa mbere ibitugaragariza ko igihugu cy'u Burundi aricyo cyatowe, hari amajambo Imana yampaye kandi n'abantu bashobora gutahukirwa ko. Ikimenyetso cya mbere, iyo Imana igomba gukora, usomye kuva kera muri Bibiliya, ntabwo yigera Imana ihagurutsa ibinyembaraga, ntabwo yigera ihagurutsa abanyenkomezi, ntabwo yigera ihagurutsa abahamba cyangwa abanyabwenge. Imana ihagurutsa abanyantege nke canke ibinyantege nke kugira ngo ubushobozi bw'Imana buze kugaragarira muri ico kinyantege nke, bize kugaragaza ko ari ubushobozi bw'Imana bwakoze, atari umuntu cyangwa atari ikintu cyakoze. Aho mba nshatse kuvuga iki? Ikimenyetso cya mbere cyerekana u Burundi ko Imana aribwo igiye kwikora ko, yavuze ko hamwe yokoresha nka Amerika nta gitangaza cyobaho
kuko Amerika isanzwe ari igihugu gifite imbaraga, ubwenge n'ubushobozi n'ubutunzi. Igihe yo kwikora ku Burusiya canke ku Bushinwa canke ku bindi bihugu bikomakomeye, ntaco garagaza ubushobozi bw'Imana. Ariko Uburundi nk'agahugu dusanzwe tuzi kw'isi yose kagayitse, gakenye, gakengeretse, nk'agahugu ataco gashoboye kw'isi, Imana hamwe yo kikorako, ibizokoreka bizogaragara ko bidakozwe n'umwana w'umuntu, ariko ko bivuye ku mbaraga z'Imana yo mwijuru, bitume isi yose imenya ko ari Imana yakoze atari umuntu yakoze. Ego, ariko aho nyene Uburundi si bwo bwonyene twovuga ko budafise imbaraga canke butunze bukomeye. Hari ibihugu mbere biri inyuma y'u Burundi. Ni kubera ko ivyo byo bitoba byaratowe hagatoga Burundi. Ivyo nivyo abantu batemera canke abantu bafise amakenga badatahura bashobora kwibaza. Mushikirije ico kimenyetso ca mbere cy'uko Burundi ari igihugu umva gikenye, kidakomeye, kidafise inkomezi nyene, barashobora kwibaza ivyo bibazo ko hari ibindi bihugu biri inyuma y'u Burundi ariko byo bitatowe. Aho muhasigura iki imbere yuko mubandanya ku bindi bimenyetso? Okay, imbere yuko tubandanya ku bindi bimenyetso, kimwe gusa uko tuzi ko Uburundi nimba hariho ibindi bihugu bikenye ntaco bitwaye, akamenyetso ka mbere kari mu bindi, kumbure hamwe kokoreshwa ibyo kazokoreshwa kose byose by'ibitangaza, ntibizoheza ngo igihugu gikomeye, bizoheza byitirirwe ubushobozi bw'Imana yo mwijuru. Nimba kari mu bindi bikenye, ntaco ico ni kimenyetso ca mbere kazima kari muri ivyo bikenye, amatusha turabira ibindi bimenyetso bikagaragaraho biza kugatandukanya n'ivyo bindi bihugu bikenye. Ibimenyetso bica biza kwemeza igihugu cyacu cy'u Burundi, n'ibimenyetso Imana yahaye kino gihugu cyacu cy'u Burundi, birimwo insiguro ikomeye cyane Imana yagiye guhishura. Ikimenyetso cya mbere ni idarapo ry'igihugu igihugu gifise, ririmwo ibimenyetso bikomeye cyane uhereye kuri zirya nyenyeri. Zirya nyenyeri zifise insobanuro zikomeye cyane ku nsobanuro y'ivy'Imana yatanze. Umuntu yomenya iyo nsobanuro mu majambo makeya, ico kugisobanura kuri kano kanya dufise ni cigwa gitwara umwanya ushobora kungana hafi n'iminota 45. Turasobanura zirya nyenyeri zitatu ico zisigura z'amasonga atandatu. Hariho n'irindi darapo abarundi batamenyereye kubona rya gisirikare, ririmwo intare hagati, tugaheza tugasobanura nico iyo ntare isigura, nico iryo darapo risigura. Mu majambo makeya, zirya nyenyeri zitatu ico no tuma abarundi kugira ngo barabe itandukaniro Uburundi bufise ku madarapo n'ibindi bihugu. Kwisi Imana yambwiye ko ibihugu bifise amadarapo ariko inyenyeri ni byinshi cyane. Ariko muri ivyo byinshi cyane bifise amadarapo ariko inyenyeri, ibihugu bifise idarapo ririko inyenyeri y'amasonga atandatu, uzosanga ari ibihugu bibiri byonyene, ni igihugu ca Isirayeli hamwe n'igihugu cy'u Burundi byonyene. Ngo kubera iki ari ibihugu byisangije? Dufatiye aho nyene, mugiye kuraba mu bindi bihugu, hariho ibihugu bifise ibendera ririko inyenyeri zifise amasonga atandatu nka kujya ku Burundi. Aha dushobora kuvuga nk'igihugu ca Guinée Equatoriale, turashobora kuvuga igihugu ca Slovenia. Ivyo bihugu uko ari bibiri navyo nyine birafise inyenyeri zifise ayo masonga. Mbere harimo n'abashiramwo Croatie, naho inyenyeri ziri ku ibendera ry'ico gihugu zishaka kumera nk'amashugwe, ariko bazita yuko ari inyenyeri, nazo nyene zifise amasonga atandatu. Ibi bikaca bitwibutsa yuko hariho n'abandi bavugishwa bigeze no kuvuga bati, nabo nyene bavuga ko Burundi bwatoranijwe, bakavuga ko kimwe mu bimenyetso ari indamutso, ko abarundi bavuga bati amahoro neza, amahoro. Bakavuga bati no muri Israeli naho nyine bavuga shalom, bisigura amahoro.
ariko ugiye kuraba hari ibihugu by'abarabu nabyo nyene biramukanya bivuze iryo jambo amahoro canke salam aleikum. Murumva yuko hariho ibintu bidafata neza, hariho ibintu bibuze. Mwe ibyo mwobisigura gute? Ibyo ntibigoye gusigura, burya hanye no turi ku rubuga ngurukana bumenyi, kuko iyo ikigwa gishobora gutwara nk'isaha yose kukivuga ugisobanura mu mwanya w'umunota umwe canke iminota ibiri ntigishobora gutomokerwa neza. Iyo abantu turi kumwe twigisha icyo Imana yavuze turabatomorera neza insobanuro Imana yatanze. Burya ijya nyenyeri y'amasonga atandatu irasobanura ngo ni ikimenyetso cy'isezerano ry'uhoraho ku bantu bayo. Rero iyo tuvuze isezerano, amasezerano ni menshi, isezerano ntiriba rimwe. Rero buri sezerano rero bivana n'ingene Imana yarihishuye. Nimba hariho ivyo bindi bihugu bifise inyenyeri y'amasonga atandatu, hariho nico muvuze yuko amasonga atandatu mugabo ngo agomba kumera nk'amashugwe, sinshobora kuvuga ingene iyo inyenyeri ibimeze. Nimba hari inyenyeri, nimba hari igihugu gifise idarapo y'inyenyeri y'amasonga atandatu, iyo nyenyeri kabisobanura ko ari inyenyeri yise ari ikimenyetso cy'isezerano ry'uhoraho ku bantu bayo. Iryo sezerano kuri ico gihugu no kuvuga Imana niyo irizi, niyo ishobora gutomora iryo sezerano ifitiye ico gihugu, kuko amasezerano ni menshi. Rero izi nyenyeri no kuvuga zifise insobanuro, urabona ko hariko inyenyeri zitwebwe. Ivyo bindi bihugu sinzi inyenyeri ziriko ingene zingana, kumbure uwozisuzuma n'uwozibona, kumbure ashobora kumva Imana igasobanura iryo sezerano ryabo icyo ryo barisobanura. Urabona ku gihugu cya Isirayeli ariko inyenyeri imwe, natwe hariko inyenyeri. Rero Imana yasobanuye kuri iyo nyenyeri imwe n'izi nyenyeri zitatu z'iwacu n'isano ryo bari hagati y'ibi bihugu bibiri. Igihugu cya Isirayeli impamvu hariko inyenyeri imwe, Imana yavuze yuko ni igihugu cy'isezerano cyatowe n'Imana, cyakoreshejwe n'Imana, cyatowe mu gihe cy'isezerano rya kera, igihe Imana yakoranye nacyo igikorera mu mbaraga z'urudende, akiri Imana iri mu rudende. Aka gahugu k'u Burundi impamvu hariko inyenyeri zitatu z'amasonga atandatu, na gahugu Imana yatoye kuzokoresha muri ico gikorwa c'ikanguro, yagatoye mu gihe c'isezerano rishasha, izokorana naco Imana itagikorera mu mbaraga z'urudende, Imana ikora mu gihe c'ubushobozi bw'ubutatu. Rero Imana irambwira ko iyi nyenyeri mubona nyene, iyi nyenyeri isobanura Kristo, kuko Kristo ngo niwe kinyenyeri cyo mu gaturuturu. Kandi ico kinyenyeri cyo mu gaturuturu nyene turabona igihe Yesu yavuka, iyi nyenyeri nyene niyo yarongoye babanyabwenge canke se babungere, niyo yabajanye aho Yesu yagiye. Iyo nyenyeri nyene yabarongoye niwe Yesu Kristo nyene yari yavutse, niko gwa runyenyeri go mu gaturuturu. Iyi nyenyeri sigura Yesu Kristo. Iyi nyenyeri niyo tugaruka kandi tugasanga iri kuri rya darapo rya gisirikare, nubwo hari kwintare kuri rya darapo rya gisirikare. Buriya ijya ntara Simba wa Yuda, intare yo mu muryango wa Yuda. Ivyo bibiri bifatanye, urabona ko rya darapo ririmo ibintu bibiri bidasa, mugabo bisobanura ikintu kimwe, birimo vision y'Imana mu buryo bw'inkwemo. Rero igihe tuvuze ko iyi nyenyeri isigura isezerano ry'uhoraho ku bantu bayo, nimba ivyo bindi bifite iyo nyenyeri, kumbura isezerano Imana isize kuri ivyo ntaryo tuzi. Tubwo duca dufata igihe Imana imaze guhishura. Ikintu kitarahishurwa kiba kikiri mu ibanga ry'Imana, ariko ikimaze guhishurwa tugenderamwo. Rero tubwo dufata ivyo Imana yatubwiye, ntituza kwiyumva ikindi, kandi dufise ivyo Imana yagize ntiyavuze. Kumbura abo nabo izote bibahishurira ico bisigura, canke izo nyenyeri kumbure dushobora kuzita inyenyeri z'amasonga atandatu, mugabo ugiye karaba izo nyenyeri kumbure sindabona neza ingene zimeze, ushobora kuzisangamwo n'akandi kumbure sinzi. Ego, reka tuje ku kandi kabazo ku bijanye n'ibyo mu ise Isirayeli ya kabiri, isi mwebwe gusa mu bivuga. Ego, ndabasaba ngaruka inyuma gatoya. Kuri iki kintu rero kivugwa yuko ubuhanuzi bukunze gusohoka iyo himirije amatora, nagomba mvuge ko ico ari ukudatahura canke
no kuvuga ari kutamenya isezerano aho ryatanguye gusohokerwa aho ubuhanuzi bwatanguye gusohokera. Ubuhanuzi ku gihugu cy'u Burundi bwatanguye gusohoka kuva kera cyane kuri ba sogokuruza na za 70 na kangahe byaravuzwe ko Burundi hazogera igihe isezerano ryabwo rigasohoka, kandi kw'ico gihe hazoba ibintu bidasanzwe ku Burundi. Byaravuzwe n'abazungu batandukanye baje no mu Burundi ba bonke n'abandi, byahishuwe kuva kera cyane. Ahubwo impamvu birimwo biravugwa cyane kino gihe nuko ari gihe cyabyo cy'uko isezerano rishika, nico gituma biriko biravugwa cyane, kuko igihe cy'uko isezerano rishika bishitse ari uko himiritse ibihe by'amatora. Nka jewe natanguye gusohora buno buhanuzi kuva mu 2015 mvuye mu mpimba. Mbere ubu buhanuzi bwatanguye gusohokera imbere ya nyene cyubahiro umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza Igitega. Narabivuze naravuze ko hari ibintu Imana igiye gukora ku Burundi, ko Imana igomba ihindura amateka y'igihugu, ko Imana igomba idushitse mu masezerano. Ivyo rero ntabwo bivugwa kubera himirije amatora, byavuzwe kuva kera n'abahanuzi benshi, nanje ubwanje nabivuze kuva kera. Ego, ariko tugarutse rero ku kibazo ca Israeli igira kabiri canke Israeli ya kabiri, mbega ivyo byo kuvuga yuko ari Israeli ya kabiri mubikura he? Imana niyibabwira yuko ari Israeli ya kabiri, kuko hariho ibintu byinshi muvuga mugaca muja mu gitabo twemera ariyo Bibiliya abakirisu, mugaca mwerekana ati vyanditse hanaka. Mbega ibyo bijanye na Israeli ya kabiri, aho bavuga Israeli ya kabiri byo bavyanditse he? Mbega hazobaho Israeli ya gatatu ni ya kane ni ya gatanu? Murakoze cyane kubaza ico kibazo, kandi ni cyiza. Abantu benshi ntibagahukirwa. Mu majambo make ico hari n'uwigeze kukimbaza, arambaza ngo mbega kuvuga Israeli ya kabiri ngo haraho vyerekana vyanditse mu gitabo muri Bibiliya. Mu kumuha inyishu nanje Imana yacimbwira ngo mubaze ngo mbega woho usomye Bibiliya ngo haraho wasomye ko Israeli yahoze yitwa Israeli kuva kera. Bisigura iki? Ijya Israeli ntiyahoze yitwa Israeli, kijya gihugu cyitwa Kanani. Hama rero cagiye kwitwa Israeli bivuye kuri uku kuntu Yakobo igihe ariko arava kwa Labani ariko arasubira iwabo. Murabona ahantu yaniganye n'umumarayika akamunesha. Bavuga ngo akamunesha igihe yamufata akamubwira ati simva ngaha utampezagiye, sindakure kuri utampezagiye. Mumarayika yaciye amubwira ati ntukiswe Yakobo ukundi, wiswe Israeli. Yakobo ryasigura ngo izina ry'intonyozi, igisuma, Yeshuruni, umubeshi, eka nyene izina ry'ubugoryi, izina ry'ubupfu, izina nyene ry'ububi. Rero Israeli yiswe Yakobo, novuga ngo ahinduriwe, bisigura ngo ahinduriwe amateka, ahinduriwe ibihe, yaca yitwa izina ry'umugisha akuwe ku izina ry'umuvumo. Rero abavutse kuri Yakobo bose baciye bitwa abana ba Israeli. Ni kuvuga abacakara b'Israeli kugezana nino saha igihugu babayemo cyaciye gihinduka gice cyitwa Israeli, bahinduriwe amateka, bahinduriwe izina. Rero natwe abarundi nukuvuga igituma kigiye kwitwa Israeli ya kabiri, ni igihugu kigiye guhindurirwa amateka, kigiye gukugwa ko izina ry'agakengerego, izina ry'agasuzuguro, izina novuga ry'umuvumo kwisi yose ryatutswe ryakengerewe. Mu majambo make Imana ivuga ngo ni Israeli ya kabiri igiye kuduhindura amateka. Ubuzima barundi tubayemo sibwo tugiye kuba muri Israeli ya kabiri. Ukuntu twitwa mu makungu mu minsi igiye kuza, Imana igiye imaze guhindura ibintu ikadushitsa mu masezerano y'umugisha, siko bazotubona hanze, tuzoba twahinduriwe amateka, tuzoba twahinduriwe izina. Ni kuvuga Israeli ya kabiri bivuga guhindurirwa izina, ni igihugu kizoba gihinduriwe izina n'Imana kigira kabiri kwisi. Ni kuvuga kizoba kibaye Israeli ya kabiri. Rero mu majambo make ntaho byanditse muri Bibiliya, ahubwo izina rihinduka bivanye n'imikorere y'icyo Imana ikoze kuri ico kintu. Ego, reka tuje ku kandi kabazo. Muravuga kandi yuko hariho ihanga ry'Imana
Imana yatoranije rizotwara Burundi. Mwe muvuga muti abanyapolitike barasezerewe, nta munyapolitike azosubira gutwara, nta migambwe izosubira gutwara, ahubwo hazotwara iryo hanga Imana yatoranije. Hanyuma mugaca muvuga muti riri mu ishengero, riri muri presidence, riri muri polisi, riri mu nzego zose zigize ubuzima bw'igihugu. Umuntu agiye kuvyumviriza arumva yuko umengo ntibitahuritse neza, kuko nivyo abantu bazotwara bazova muri abo bantu nyene muvuga. Ntimwumva yuko bigoye gutahura? Biragoye gutahura nyine, rega ntibigomba gutahurika. Mugabo ababitahura bo burya barabitahuye. Rega na Yesu mukwigisha yarigisha abantu muga akabigisha mu migani bigatahura bene byo. Iryo hanga rirahari kandi riragoye gutahura, kandi rikwiye hose mu buzima bwose. Mugabo wari gutuma ntajyo wo kwerekana, mugabo aho rirahari ririyizi, benshi bariyizi. Ego. Tugarutse kandi ku bimwe bya Isirayeli ya kabiri, hari aho muvuga muti n'ubu musana babivuze muti n'umukuru na nyine cyubahiro umukuru w'igihugu nawe nyene yaravyemeje yuko yavyeretswe yuko Uburundi ari Isirayeli gira kabiri. Mbega ibintu abantu bovyemera ari uko bivuzwe n'umukuru w'igihugu, canke abantu bovyemera ari uko bavyiyumvamo, canke Imana yonyene ibishuriye ibyo bintu? Mu majambo make maze kuvuga ko na nyicubahiro umukuru w'igihugu yabyeretse canke yagize icyo bivuze ko, aho mba ngombye kuvuga ko na Kizigenza ubwiwe arongoye Republika aramaze gutahura neza, aramaze gutahuzwa neza yuko igihugu arongoye ibintu bigomba guhinduka. Mu majambo make umuntu nk'uyo amaze nawe nyene kubishira ku ikinkumu, bisigura ko nawe nyene yiteguriye ihinduka. Iryo ririnze ryitegurirwa urongoye igihugu, no kuvuga bisobanura umuntu mutoya nawe yagomba kumva ati mbega ibintu byarinze vyemezwa n'umukuru w'igihugu, indongozi turongoye. No kuvuga ni ibintu bigeze apare ko byo byaramaze kuvugishwa n'abakozi n'abavugishwa n'Imana. Nawe n'ubwiwe ase Barundi nawe nyene yaramaze kubishira ku ikinkumu, bisigura ngo ibyo bintu nta kurimwo. Nawe nyene yarajijutse, yaremejwe, yarabyumvise, yarabizi. Mbega aho nta muntu ashobora kubiha intumbero ya politike akavuga ati ni politike, kuko namwe bwe hariho ibyo muvuga muti hariho abarundi bavuga bati Imana yambwiye ngo, Imana yavuze uku, Imana yavuze kuriya, ariko ugasanga ibyo bagiye kuvuga sibyo, cyangwa ugasanga hari ibyo Imana yabatumye kuvuga bo bagaca barenza ko bagashiramwo ibindi kubera imvo za politike canke inyungu zabo bwite, ibintu nk'ibyo. Ntimwibaza ko ibyo navyo bishobora kuba muri iyo nzira nyene? Aho rero tuco tubazana kandi kabazo ko kumenya mbega umuntu yotandukanya gute abo bantu namwe, kugira ngo habe itandukanirizo hagati yanyu mwebwe ubwanyu nabo bandi mwe muvuga muti boba bavuga bati Imana yatubwiye, ariko ugasanga bavuga ibitari byo, canke bakavuga barenza ko kuvya Imana yababwiye. Itandukaniro ryo bari rihe? Murakoze cyane, ahubwo mugize icyo mukora. Icyo nubwira abarundi hamwe mwe nabo bantu batobaho, Imana ntiyarahagurukije abakozi bayo, kandi Imana ntacyo bayiteguriye gukora, ntacyo bakihari. Bisigura iki? Twebwe mu kuhaguruka jewe hari ikintu Imana yambariye. Imaze kumpa ivy'intumye yabimpaye, hari byinshi mbona biriko biravugwa canke se nimaze kumva, mugabo nkabona ivy'impaye biratandukanye n'ivyo bamwe bagiye bahanura. Ndayibaza kuki umpaye ibihushanye. Irambwira iti wibuka igihe natuma Mose muri Egiputa. Ndamutumye namubajije mfise iki, yambwiye ati mfise inkoni. Mose ijya nkona yitereye hasi yacitse inzoka. Ndamubwira ntigenda.
amaze gushika kwa Farawo yarazi yuko ageze kwa Farawo afise ubushobozi bushobora kumukoresha igitangaza abandi bantu bose batoshobora. Ngo ijya nkona yitereye hasi kugira ngo yemeze Farawo igihe ari karamubaza ati mbwira iyo mana yagutumye yariyo. Farawo ntibyamutangaje nta nico byamugize, ahubwo we yaciye hamagaza abanyamareba baterera hasi inkoni zitanu, ni ukuvuga nyinshi zisumba imwe ya Mose. Imana irambwira ngo igihe Imana igomba gukora ikintu, ni ukuvuga Satani nawe agerageza kuzana fotokopi cyangwa se pirate, ni ukuvuga kandi wewe agwiza inshuro nyinshi. Rero igihe cyose Imana iravuga cyangwa Imana igomba gukora ikintu, igomba gushitsa isezerano, Satani yitangiza imbere n'ibisa n'isezerano, bigatuma kugira ngo bikunde aze gucanga mu mitwe abantu bya sezerano cyangwa cya gikorwa cy'ukuri cyavuye ku Mana ntikigaragare. Ariko wibuke ko mu maheruka inkoni ya Mose yaramize za nkoni zose z'abanyamareba. Ubu buhanuzi bwose buri mu buravugwa si bwose bwavuye ku Mana, naranabivuze mu buhanuzi. Hari ubuhanuzi bagiye basohora bakabusohorana n'amarangamutima y'ibyifuzo biri mu mitima yabo, bisunze ibyiyumviro bya politike bahengamiyemo canke bisunze iby'ubutu n'ubututsi barimwo, bigatuma baca basohora n'ubuhanuzi buri mw'inzigo bivanye n'ico bobo bifuza kuri banaka. Rero ivyo byose reka bikogwe, ni ngombwa bikogwe kuko Satani ntashobora kwicarika, ntashobora kurera amaboko, agomba nawe gukora kugira ngo ayovye abantu ntibemere ukuri canke ngo batahure ukuri, bikunde baze bazimanganywe, baze baturumbukirwe giturumbuka basamariye mu buhanuzi bw'ibinyoma. Ariko amaherezo ubuhanuzi bw'ukuri abakozi Imana yahagurukije by'ukuri bazoza kugaragara mu masozera y'iki gikorwa, niho imbaraga z'Imana zizoza kugaragara muri bo, iz'abadayimoni zagize ntizayonze, muzobibona, abazoba bakiriho bazobibona, abazoba basigaye bazobona ubuhanuzi bwatanzwe n'abakozi b'Imana by'ukuri, n'ubuhanuzi bwatanzwe n'abakozi b'Imana bahamagawe n'abantu canke bihamagaye canke Satani yahagurukije canke bavangiwe bahamagawe n'Imana. Hama hari ikintu nagomba kongera ko kuri rijya hanga mwambajije. Rijya hanga ni ukuvuga kubera ko ari igikorwa Imana yateguye kuva kera cyane. Yari Imana yavuze yuko iryo hanga rigomba kuba ari hanga liteguwe n'Imana, ritagiramwo umuhutu, ritagiramwo umututsi, ritagiramwo umufekabo, ritagiramwo umupanekoti n'umu adventiste, ritagiramwo umuntu w'umunyamadini n'umwe, ritagiramwo umunyepolitike n'umwe, no kuvuga ni hanga ryarutse ivyo byose Imana yaforomye yiteguriye, rigomba kuyobora ridafite aho rihengamiye. Rero iryo hanga niryo rigomba kugombora aba banyepolitike kuko byaranze. Hari ubuhanuzi nasohoye ngo itangazo natangarije leta y'u Burundi, ntangariza bari ko baragwana leta y'u Burundi, ndatangariza amashirahamwe mpuzamakungu y'ubumwe bwa Afrika n'ubumwe bwa Burayi ndetse n'umuhuza w'abarundi Kaguta Museveni ndetse na Benjamin Mkapa. Ndabamenyesha ko Imana yambwiye ngo ndababwire yuko ibikorwa barimo iyarusha ataco bizovamwo, ko ikibazo cy'u Burundi ari kibazo Imana yenyine ubwayo izoza gutorera inyishu, atamunye politike numwe azogitorera inyishu, ko igomba guhagurutsa ba Dawidi aribo bazotorera inyishu igihugu ibibazo bihanze igihugu cy'u Burundi. Iryo tangazo mwarisohoye ryari? Bari bakiri muri ya mishikirano canke hari inyuma yabyo? Oya, bari bakiri muri iryo mishikirano, ni kera naritangaje 2018 menga mu go gucyo menga mu ntango z'ukwezi gucyo cyane nimba ntaritangaje 2017. Narabitangaje ndavuga ko hari hanga, hari abantu Imana yateguye bagiye guhagurutswa n'Imana, bagomba gushira ku rutonde ibibazo bihanze igihugu cy'u Burundi, kandi ni Imana yabiteguye, si ibintu bije kubera politiki mezuku, n'urutonde rw'urukurikirane rw'ivyo Imana yateguye bigomba kutubako, nta gishasha kigomba kubaho, Imana ibizi byose kuva mu ntango. Ego, reka ndabona ko akanya katujanye, hari akabazo ka nyuma nashaka ndababaze. Naho mwaravuze mu byo mwashikirije muti Imana yababwiye yuko amazu yubatswe aciye akoresha amazu yubatswe mu Burundi canke ikintu cyose cyo carakozwe gikozwe mu buryo bwaronswe mu nzira itariyo, ko Imana izosya izo nzu n'ibindi mukavuga ko ariko murishura umuntu yari yavuze yuko Imana irashobora
kubomora amazu ariko arubakwa mu Burundi. Mbega mu bamwe ariko murishura umupasiteri yari aravuga kubijanye na wa wundi yatanga ubuhanuzi avuga yuko imvura izogwa hanyuma imvura iragwa. Murakoze cyane no kubw'ico kibazo nacyo. Kandi cyangira ko nyishura no kuri ico kibazo uko mukibajije. Mu majambo make nari ndamwishuye nyene, ujya mu pasiteri nari ndamwishuye ashobora guhaguruka kuvuga ngo Imana ntiyoshobora kubomora ngo amazu meza twiyubakiye kuva 2000 sinzi umwaka yavuze. Nagomba kubamenyesha ko kuri ico kibazo cy'inzu jewe ubwanje abagiye kunagiye mu himba kubw'igiturire. Imana yamfatiye irambwira ati kuko jewe Imana yanteguye ko izonkoresha kuva kera cyane tukiri mu ishamba. Jewe nihaniye mu kibira 2005. Imana niho yantegura imbira ko izonkoresha mu Burundi. Rero aho najanwa mu mpimba nagiye mu mpimba ndumupolisi nzira kugigiturire. Imana yamfatiye yo kubw'icyaha cy'igiturire iranyemeza icyaha integeka kwemera icyaha imbere ya sentare. Integeka no kuzosubiza ibintu byose nari naraguze nanje ngomba kubaka inzu. Kandi ivyo narabisubije Igitega mu kwezi k'umunani mu kwezi kw'indwi mu 2016 nasubije amabati, amadirisha, inzugi, amatafari nabisubije biciye mu burongozi bw'intara. Abantu abanyagihugu bakoranye ndavuga ko Imana yambwiye kubwira abarundi ko abarundi bose bari ibiturire banyuruje amatungo y'igihugu canke y'amasosiyete, ko amazu bubatse, imiduga baguze, amatongo baguze, ubutunzi bwose bafise ko bwaciye muri mwe niyo nzira bwose Imana igiye kuza kubihora, ko aribo batumye igihugu gikena bigatuma abarundi dusuzugurika. Rero jewe kuba narabivuze ubu jewe ubuhanuzi ntanga bufise n'igishinga ntahe, ni kuvuga jewe ibyo mvuga byose bifise n'igishinga ntahe. Rero abantu bavuga yuko bubatse amazu meza Imana itoyabomora, igihe kiraje. Jewe sinabisubije kubusa gusa, sinabisubije ndiko ndafinata, nabisubije kubw'igikorwa c'Imana. Imana irambwira yuko amazu yose yubatswe, ibintu byose by'amatungo ari mu gihugu cy'u Burundi, abantu bafise mugabo bayakuye mu buryarya, mu biturire, mu manyanga, ko Imana igombize isuku umuriro ubiyigize, ibindi navyo bizosigara biraribwa n'abatabiruhiye abene byo bapfuye. Yego, murakoze neza. Reka tubahe umunota umwe utarenga mugire ico mushikirije abantu mwibaza yuko bashobora kuba batemera ubuhanuzi. Mu munota umwe gusa mugire icyo mubabwiye abantu bashobora kuba batemera ubuhanuzi muri rusange. Ego, murakoze cyane. Icyo novuga ni iki ubwa mbere novuga. Twebwe ntituvuga ubuhanuzi ngo abarundi ngo babwemere. Twebwe tubuvuga kuko Imana iba yabudutumye, bo bwemera batobwemera twebwe ntacyo bidutwara, kuko tuzi neza yuko amaherezo icyo Imana yavuze gitegerezwa kugira ane gushika. Kuko hambere baba batabwemeye, ni newe ntibabwe igihe ca Nowa ntibabwemeye, n'ahandi hose Imana yagiye abahanuzi henshi usibye mu gihe cya Yona hari ni newe babwemeye, si ngombwa ngo abantu babwemere. Rero batariko barabwemera twebwe ntibiduca intege kandi ntibidutangaza. Kimwe gusa twagomba kubabwira tuti ibi bintu nibareke twibaza yuko ari ibintu by'imikino canke by'imicezo, ko twoba turiko tubikora mu buryo bwa politike. Abantu nyamara nibatega amatwi bumvirize iki kintu kiriko kirahagurutsa abantu hirya no hino. Jewe nka jewe ubwanje gatwe kuri wanje ibintu iki n'igikorwa Imana yanteguyemo kuva kera cyane ntarinjira mu ishamba. Abantu barumvise intaye zanje ingene nabaye umuntu w'umunyamacakubiri mabi, umuntu nari umuhutu yanka abatutsi, hinjira mu kirobere ngiye kugwanya abatutsi, Imana ikamfatirayo nkihana, maze kwihana ikantegeka kuzotwara umututsi kazi nakuye muri site y'abateshejwe izabo y'ubugendana kugira ngo nze mbere abarundi icitegererezo. Ubuhanuzi mvuga rero Imana yabunshize mu maraso buri mu gishinga ntahe. Imana irambwira ko jewe yampagukije kugira ngo izinkoresha ntafise aho negamiye kugira ngo nze mbere abarundi icitegererezo. Ego cyane. Abantu batariko barumva rero ubuhanuzi no babwira nti yamara abagomba kubwumva nibabwumve, abatagomba kubwumva nabo ntacyo bitwaye, igihe kizogera bazobwumviramwo. Igihe bizoba bijanye nuko
nta kundi no bivuga ariko ababwumva bo barabwumva abatabwumva nabo bagomba kubaho ariko abo nabo bazobwumviramwo ntaco bitwaye. Yego cyane, reka tubashimire rero mushingantahe Jean Bosco barakamfitiye ku mwanya mwaduhaye kugira ngo dushobore kuganira. Ego murakoze cyane. Ego murakoze kandi inshuti namwe bagenzi mwakurikiranye ikiganiro turabashimiye, tugazusubira rero ku wundi munsi mu kindi kiganiro twabaza. Mwari kumwe nanje Irere uri nkuru nkuko musanzwe mubimenyereye, naho ubutaha.